banywanyi ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu namwe bakunzi bagenzi b'ikiganiro Deutsche Kurs ndabaramukije ndabaha ikaze ku kiganiro cuno munsi. Iki kiganiro abatari bake bakimenyereye ni ikiganiro mutegurirwa na Centre Multiculturel Allemand kiri mu kigo ca kaminuza y'u Burundi. Jewe nanje Paul ndayihereje akaba ari je ndakibashikiriza. Kuri uno munsi tugiye kuganira kuki. Tugiye kuganira n'ibijanye n'iki kintu nanditse ngaha ku bafise amahirwe yo kukibona abandi ndakibabarira mu kanya. Tugiye kuganira ku kintu nise Satztypen. Satztypen im Deutschen. Ngiki rero ikiganiro tugiye guteramirako Satztypen im Deutschen. Tugiye kurabira hamwe imirwi itandukanye ya de phrase mu Gifaransa, mbere no mu Kidagi iryo jambo rirahari mugabo gisigura ikindi. Tugiye rero kuraba iryungane ikirigize mu Kidagi. Ni giki kiranga iryungane mu Kidagi? Ni ryari umuntu ashobora kuvuga yuko kuko ariko asoma iryungane ariko yandika iryungane? Amungane ntiyandikwa kandi ntasomwa kumwe, cane cane ntiyandikwa kumwe. Mvuze kwandika ni iki? Ni ugutondeka amajambo atandukanye hamwe ugomba guserura iciyumviro kuri iki canke kiriya. Mbega ntangura kuki, nkwirikiza iki, nza guhereza kuki. Tugiye rero kuraba icarico iryungane mu Kidagi. Was ist ein Satz überhaupt in Deutschen? Ni giki kinyemeza ko ari ein Satz? Mbega niyo nabandi imbere ya iryungane kanaka nza kurishira norishira mu murwi uyu, noyishira mu murwi uyuhe? Bisigura rero ko hariho imirwi itandukanye. Turaza kubona ikibituma, turaza kubona ubusa n'ubudasa, turaza kubona ibigira iryungane n'igituma habaho ayo marwi, ubwo bwoko butandukanye. Satztypen, Satz ni iryungane, Typen ni kategori, ni sort, umurwi, ubwoko. Im Deutschen mu rurimi rw'Ikidagi, kuko uko amajambo agenda arakurikirana mu ndimi umuntu avyihweje neza arabibonamo ubutandukanye. Twebwe rero tugiye kwisunga mbega mu Kidagi umuntu yubakira kuki? Mbega hejeje kubaka ico yubatse yogishira mu murwi uyuye. Mu Kidagi rero batandukanya imirwi itanu, ubwoko butanu bw'amungane bivanye n'ingene yubatse. Umurwi wa mbere, ubwoko bwa mbere bwitwa Aussagesatz.
Aussage, Satz, Aussage, Satz ni umwe muri iyo mirwi ine tugiye kurabira hamwe, cane cane twihweza neza mbega amajambo uko akurikirana ya mungane atandukaniye he, ahuriye mugabo yose ikintu kimwe nyamukuru kidahara ni irivuga n'ikibanza caco gisanzwe kizwi kandi kibwirizwa kuja hano. Muribuka mu kiganiro giheruka twarabonye turiga ingene ibice vy'iryungane mu kidagi bikurikirana, aho twabonye twabishize mu maposition, hakaba position 1, position ya mbere igakurikirwa tout naturellement na position 2 ya kabiri, twaranavuze mbere na position ya gatatu. Ibi ni ibintu rero nyamukuru umuntu abwirizwa kumva gutegera, kuko bivanye n'ingene zikurikirana ibiri muri izo position, umuntu arashobora kuvuga ati aha andi muri uyu mugwi wa mbere canke mu yindi migwi tugiye kuraba ku bijanye na Satztypen canke Satzarten, Kategorie de phrase. Aussage, Satz, kugira ngo umuntu avyumve neza, reka utange akarorero. Aussage, Satz, reka dutanga akarorero. Mein Sohn lernt Deutsch. Mein Sohn lernt Deutsch. Ngiri iryungane novuga ry'akarorero kugira ngo umuntu abone neza icarico ein Aussagensatz. Ubwa mbere na mbere hoho, oui, das ist ein Satz, oui. On peut affirmer sans crainte de se tromper qu'il s'agit ici d'une phrase, ein Satz. Kubera mu bigize mu majambo agize iri ryungane harimo irivuga. Il y a là la présence d'un verbe conjugué. Il y a là la présence d'un verbe conjugué. Iyo verbe nayo si yindi ni jambo lernen, mais avec sa forme de conjugaison à la personne qui convient, qui doit, selon le contexte. Mein Sohn, c'est mon fils. Numwe, si babiri, si batatu, si benshi. Donc, le verbe lernen qui est au cœur même de cette construction, parce que tout tourne autour de son verbe. Il est dans sa forme de conjugaison à la troisième personne du singulier, parce que les éléments de cette phrase, ils sont à sa gauche. Donc, en l'occurrence, mein Sohn, sont singuliers. Donc, la forme s'accorde, bien sûr, en nombre avec le sujet. Le sujet peut être un mot yonyene unique ou peut-être un groupe de mots. Mais le plus important, c'est ce groupe de mots. Mbega,
n'ibintu byinshi n'abantu benshi ngaha mein Sohn lernt Deutsch. Akandi karorero toujours dans le cadre de la catégorie ya mungane bita Aussagesatz ni heute Abend gehen wir in den Kurs. Heute Abend gehen wir in den Kurs. Niri ndashobora kwemanga nkemeza ko ari ryungane du seul fait que il y a dans ces éléments constitutifs heute Abend gehen wir in den Kurs. Ce sont les éléments constitutifs de cet agencement de mots qui, au bout du compte, forment une phrase. Et le fait qu'il y ait là un verbe, dans sa forme de conjugation, gehen, et il se trouve que la forme à l'infinitif du verbe est la même chose, gehen. Kuberiki, encore une fois le sujet. Mu karero ka mbere, le verbe dans sa forme conjuguée s'accorde bien sûr en nombre avec le sujet. Ici, c'est la même logique. Ici, il s'agit de wir. Wir, nous. Heute Abend gehen wir in den Kurs. Uno munsi ku mugoroba turafise cours. Ngaka kandi karorero, reka dufatire kuri ubu rorero tubwire ico tubuvuzeko. Turetse yuko ikintu nyamukuru kiranga iryungane mu Kidage nuko hariho amajambo atandukanye akwirikirana. Mugabo ikintu nyamukuru kidashobora guhara ni la présence d'un verbe conjugué en genre et en nombre en conformité avec le contexte, c'est-à-dire selon le sujet. Naha rero mu Kidagi iyo turiko turavuga ukuntu les phrases sont constituées, sont formées, la place d'un verbe conjugué, quel que soit le temps de conjugaison, a une fonction et une place essentielle. Iryungane mu by'ukuri rigizwe n'iki? Rigizwe ni irivuga, le verbe. Le verbe rero umuntu arashobora kubivuga gutyo ni karahara mu rugana ntibacura. Ama succession de mots y'Ikidage atarimwo irivuga conjugué dans un temps qui convient selon le contexte, c'est ryungane. None ko dufashe aya mungane abiri tukemeza ko ari koko amungane mu Kidage akwije amategeko kubera à chaque fois il y a un verbe qui est conjugué. Ikindi kiranga koko aya mungane ituma tuvuga tuti iri ni ryungane mu Kidage niki. Ego nivyo harimo le verbe conjugué ou un verbe conjugué. Ikindi kiranga
aya mungano kwaravye nimurabe neza ingene atonze, ingene atangura n'ingene aheza, ingene ahereza. Mein Sohn itangurwa na un article, et plus précisément un article possessif, mein, mon fils. Iyo article rero murabibona neza itangurwa n'urudome M écrit au majuscule. Ngiki kindi kimenya cemeza yuko koko nous sommes au début d'une phrase. Nabigize ibigirankana tanga akakarorero kuko mu vy'ukuri iyo dutangura tuvuge kuri un substantif aho vyari guhava biducangana gato kuko nkuko mubizi tous les substantifs en allemand, je dis bien tous, s'écrivent avec lettres majuscules, quelle que soit la position muri phrase ziba zirimo, quelle que soit la position ziba zirimo, ziba au début d'une phrase, ziba dans ce qu'on appelle la position centrale, donc après la phrase, après le verbe, et avant quelque chose que je vais tout de suite dire et sur laquelle je vais insister, avant la fin de la phrase, quelle que soit sa place dans cette configuration, le substantif s'écrit toujours par une lettre majuscule. Noneho ngaha. Mein, nkuko nabivuze, c'est un article possessif. Et il se trouve qu'il est écrit ici avec la lettre M majuscule. Kandi nuko bibwirizwa ko. Turabe twihweze akanya gato mu karorero gakurikira. Heute Abend gehen wir in den Kurs. Uno munsi ku mugoroba turaja kwiga, turagenda kw'ishuri, turaja muri cours. Heute ni uno munsi ku mugoroba. Heute Abend. Heute est un adverbe de par sa nature grammaticale. Mu vy'ukuri, seuls les substantifs, indépendamment de leur position dans une suite de mots constitutifs d'une phrase, seuls les substantifs s'écrivent igihe cyose avec majuscule. Akarorero Abend. Abend, soir, ce soir. Heute Abend, ce soir. Yuko rero Abend, soir s'écrivent en commençant par une lettre majuscule, quoi de normal. Pourquoi? C'est de par sa nature. C'est un substantif. Or, tous les substantifs, indépendamment de leur place dans une succession d'éléments de mots, s'écrit en commençant par des lettres majuscules. Heute, c'est un adverbe, comme déjà dit. Mais ici, et c'est correctement fait, c'est correctement écrit. Heute commence par ha, comme on dit en allemand. H, ha, majuscule. Ça, c'est déjà des indices, des indications. Comment le mot qui commence s'écrit et comment le mot qui commence doit s'écrire. Ça, c'est le début d'une phrase. Tout simbizi. Peu importe des éléments entre le premier mot et le verbe conjugué. Idashobora guhara. Kugira ngo ushobore kwemeza ko vous avez affaire à une phrase. Quel que soit entre le premier mot et le verbe, vous pouvez avoir à gérer autant d'éléments possibles. Ngaha ani mein et puis qu'est-ce qui zone. Donc avant le verbe, il y a juste deux éléments qui se suivent.
un adjectif possessif et un substantif. Dans l'exemple qui suit heute Abend, la phrase commence par un adverbe suivi d'un substantif. Et puis vient le verbe. Iki ni cha kabiri chemeza yuko nous sommes dans un début d'une phrase. Une phrase, une succession d'éléments. Kugira ngo ihereze kuki, ihereze kuri un point, akadome. Iri ryungane, mein Sohn lernt Deutsch. Kugira ngo menye canke nerekane ko mpejeje kuvuga ico nari mfise mvuga bijanye na mon fils apprend l'allemand. Mein Sohn lernt Deutsch. Dans le système convention d'écriture, je dois marquer la fin de mon idée ou l'information donnée par un point. En signe donc. Engibi ahanini ibigize sur le plan succession d'éléments parce que parmi les éléments constitutifs d'une phrase, les points, les virgules, les points d'interrogation font partie intégrante de ces éléments qui doivent être pris en compte pour pouvoir définir la catégorie type de phrase. Donc, si je peux reprendre et résumer pour ce qui est de Aussagesatz, il s'agit d'un type. Un type de phrase qui se caractérise de cette manière. Quelle que soit la nature du mot qui commence, la première lettre s'écrira avec majuscule. Et à la fin de ce que moi je considère comme étant une phrase, il devra y avoir un point. Mais entre les deux espaces, dans la succession de ces éléments, zigizwe n'amajambo zikagirwa aussi na les points de ponctuation, hariho tout naturellement et logiquement et obligatoirement un verbe conjugué en genre et en nombre selon bien évidemment le contexte donné. Le point indique la fin, l'étape finale d'une phrase, alors que l'étape de cette phrase va débuter et c'est ça qui va en fait l'indiquer clairement. Quel que soit le mot, il va s'écrire avec majuscule. Ngaha rero, mein Sohn lernt Deutsch heute Abend. Gehen wir in die Kurs. Nk'uko mubibona bitangurirwa des lettres au majuscule et ça se termine par un point. Et entre les deux, il y a des verbes conjugués. Et on vient ici avec cette succession d'éléments, on vient confirmer, on affirme, on informe. Et c'est ça que signifie finalement Aussagesatz. Il s'agit d'une section d'éléments de langage qui en fait donne une information précise ou qui déclare que iki aruko. Mwakoze kuba mwabanye nanje umwanya usa n'uri kuratuzimba, reka dusezeranire ngaha ndabaha isango yo kundwi iza. Mwakoze ubane n'Imana. Kazoza FM, be your own boss.